umenga wibwiye ikintu ni Saint Valentin. Star Times bazaniye promotion y'agakura ya Saint Valentin kugira ngo mubandanye mwinezerererwa. Guhera igenekerezo rya 10 kwezi kwa kabiri uyu mwaka ugize abonema y'ukwezi kumwe ubwo nyine uca wirabira buki isumbuye wahora uraba. Bigenda gute? Kuri decoder DTT uguze ukwezi kumwe kwa bouquet basique uca wirabira bouquet classique ukwezi kose. Uguze naho bouquet classique wirabira bouquet unique ukwezi kose. Uguze ukwezi kumwe kwa bouquet unique baca bakongera iminsi 3 yose wirabira tankomanzi. Kuri decoder DTH naho uguze ukwezi kwa bouquet nova uca wirabira bouquet smart ukwezi kose. Uguze ukwezi kose kwa bouquet smart uca wirabira bouquet super ukwezi kose. Uguze bouquet super naho ukwezi kose baca bakongera iminsi 3 wirabira tankomanzi. N'ahandi nahamwe ushobora kubona ibyiza nk'ivyo atari muri Star Times. Na za televiziyo zose mwipfuza kugura kugira mubone isanamu nziza y'akarorero ziri muri Star Times. Star Times iguma ari ya mbere.